Iyo abantu batazi akamaro ka bino bintu bine ngiye kugusobanurira muri kano ka video kagufiya cyane, ngiye kugusobanurira akamaro ka bino bintu bine Facebook yashize kugira ngo tubikoreshe byose. Icambere ni iri jambo follow canke suivre. Iyo ufyonze kuri follow wewe ukoresha Facebook, bituma uyo muntu nimba ari umwigisha, nimba ari umukomedie, nimba ari umuntu akunezere w'umunyamakuru, bituma iyo wafyonze kuri follow canke suivre ata video nimwe yiwe ishobora kugucika. Nawe nk'umu content creator, bituma iyo umuntu afyonze suivre canke follow bikudugiriza aba followers. Ikindi naco iyo ushizeho video aba followers canke abantu bafyonze suivre nibo baraba iyo video bigatuma uduza ama views. Icya kabiri gikomeye cyane gose ni kano kantu kameze nk'urutoki rw'urukumu ka like. Wewe ufyonze like, umuntu umwe iyo afyonze like bituma Facebook iguha amanota 10 wewe mu content creator wakoze video canke post. Ayo manota 10 akagufasha ko Facebook ici propose yo video canke yo post ku bandi bantu 10. Icya gatatu ni commentaire. Wewe urakoresha Facebook canke uravye ino video, iyo ugiye muri commentaire ukandika, nubwo kwandika okay cyangwa ugashira hagatima canke akariko kose ukandika muri commentaire, bituma Facebook impa amanota 10. Ayo manota 10 aza kumfasha ko Facebook n'ubundi iza guproposa ino video yanje canke post yanje ku bantu 10. Cya kane arico cyanyuma, hariho kajya kantu kameze nk'aga fresh gutya ka partage. Iyo ugafyonze ugasangiza umugenzi wawe umwe canke ugashira muri groupe ya Facebook imwe canke zibiri, nobwo woshira ku mugenzi wawe umwe gusuka musangiza ino video, biraza gutuma Facebook n'ubundi iza gutanga amanota 10 ku mu content creator. Ayo manota 10 n'ubundi ikaza gutuma iyo video isubira kuba propose ku bandi bantu 10. Bivuze ngo ibi bitatu vyanye mukuyemo kijya cyambere ca suivre canke follow biguha amanota 30 iyo bikoze byo, iyo umuntu umwe abikoze byose, maze bigaca bituma Facebook ishobora guproposa abantu 30 ku muntu umwe gusa yakoze ivyo bintu bitatu. Nawe nimba uri umu content creator canke uri umuntu akoresha Facebook bisanzwe, nawe nubwo wabikora canke uri umu content creator, biraza kugutuma hariho ayandi manota nawe biguha muri vya bindi bita top fans. Uza gusanga wowe ufise amanota menshi muri top fans, bigatuma buwa mbere ku rubuga kanaka. Nimba ari urugu wanje, usanga iyo bikora cyane usanga uri mu top fans kuri no rubuga cyane ku rugo gurundi gwa ariko gose ukunda kuraba cyane. Iyo hagiyeho promotion wisanga mu bambere, ugasanga warose iyo promotion. Ndanabibutsa yuko mu kwezi ko 8 tuzoba dufise gutanga ubushimo ku bantu 10 bakora bino bintu bitatu: like, commentaire na partage. Ndagusabe kuri no video wigore ukore like, commentaire na partage. Uno munsi wigore ubikore please.